narigeze kugira igihe kimwe nivyo abantu gusa batamenye kubera ko kumbure si byose babikwiye ko tuza kuri social media ngo tuvuge je mu mwaka uheze narigeze kugira accident iri mortel hahandi so benshi mbere nishije uzire ku mwanya mwiza narabibonye no ku kinyamakuru yaga ico buzokorana muri iyi minsi narabonye aka parti gatoya bariko barakuvugamo ariko si nagomba kugaruka cyane benshi barakunze kuvuga ko indirimbo zawe zigumariza zimenyera melody ari yindi nyene kuri nka gusto uco kintu kivuga ku iki eske uravyumva mbega byumva ufise gahunda yo guhindura mbega nivyo bon jima rero ku kijanye n'ibintu bijanye n'ama melody izo ma melody navyo ico nobwira abakunzi banje jewe muri ico gihe ibintu by'ama melody ntaco bintwaye kubera ko no muziki ni ikintu cagutse cyane wowe ukunda ibi uzoguma ngaha ukunda biriya ugende hariya kubera bro twese ntitwakunda ibintu bimwe twakunda biriya cyo twicana nyine izo commentaire bizi gushamuza naco ziba zikubwira izo commentaire naco zimbwira uravyumva naco zimbwira waragize urubanza nubwo ntashaka kubihagarara ko cyane ariko ukiota jamoni story nyota wari nyenyeri umufana arifuza kukunywa ufite Jean yaragize urubanza hamarantumira kuko uko biri kose jewe ntabwo jewe ndumuvumvyi cyane umukungu nibo bantu bambere bitumira mu mamanza bakabatumiye kuko iyo wanitumiye mu rubanza naho baguhonyora ko cyo bakagusuka ko ivyo bagusuka ko nta kintu na kimwe uvuga kubera urumva wawitumiye so je mugenzi yarantumiye arambwira ati bro je mfise urubanza umunsi n'uyu yakwitelefona wenyene wenyene ijwi giwe fresh none kumengo ni ibintu byatari bro ni ibintu bisanzwe bari n'ibyo mwatweretse twe amapica mwatweretse ari bisanzwe kandi abantu barakura umuntu ashaka rero kubera iki bro nayitunze nayitunze guys exclusive interview in exclusive news guys please in exclusive news Melanie Boy afise nimero ya DJ Fernando DJ Fernando yahamagaye kuri apel Melanie Boy amubwira ati ndagukeneye mu rubanza rwanje gusa icambere nakubwira coco ega umarira urubanza rwa mugenza wawe nawe jaka ukumarira nagira murabizi yampawe rero like je yavuze ati isoke nzoza hama urumunsi urubanza warageze harageze hama nanje ndashika mu rubanza nk'abandi bose kwa kurungiye na ondofo cyangwa ngo ondofo yagwaniye ati kaka oyaye jewe ukuntu naze twari tuzi ko watumiwe muto twari tuzi ko uyongeza ubushapu ugitumye ko content jewe hama like cyo nakubwira cyo je tesi pibana shima ko jewe ntavyo nabi nateguye wenyene niwe yasabye abantu bamwegereye ati nsabira naka aze ngaha turirimbana karimbo ka kera so byitwa twakoze ubundi je na mutima mubi man ibintu bisanzwe like naravuze ati okay antwa nabaje kubimbwira ntibari basunda vyemera disons biyumvira mama mentalite nkayo yuwaye kunaya aka ntaza ko naya badukurikirana gushamoje naya ariko man ico nakubwira cyo ibintu dukora ibintu bihera ni byo waravuye muri studio warakoze imiziki ukaza wumva ngo ndi ngujwi rya ngo bari kuyemo okay tranquille ivyo babiretse ukazibona mukaye mu gatondo ivyo ntibihereye aho kazona bikaye mu gatondo ngo naka ari mu zinza gujunaka ivyo naco nobivuga ko ngo nakarimo sinza gushutinga naco ndabizi ko ndavuga ivyo ndi mutemo n'amaso yanje no gutwi kwanje ukazibona ivyo bintu uravyihosheje ndiri mu mara bikoze kazona wewe barakuyemwo urabaye tranquille ripoye ntibihereraho bakaca bagarukana izindi version ahubwo bakaca bagarukana ibintu byo gucafuza genre what that mean bro ivyo bisigura iki umutima mubi inzigo ugwango ishari abantu bagiriranira uravyumva nama mvuga ati imiziki dukora twebwe ngaha nuko itarimo n'ama budget arenze yaba ari nkabijya vya etazi usanga arimo amamerere abantu borasana ku murango kwicanye kure uravyumva nababereye umwana mwiza hajya kuba nasanze bro no kuba umwana mwiza cyane burya si vyiza
yaragukomera ati Gusto ngo uwigira umuprofete ngo wigira umuprofete. Let me tell you something. Kanda ubwire ikintu John hari bwavugire kuri micro. Okay dutemu. Ariko hano ku mutani go TV. Ariko ndakubwira ikintu. Igihe jewe abantu boroye amapina. Ya Alvin. Nuko type dumuye abantu bariko baramusabira ikigongo turi kumwe bamwe abagafrere n'ibiki narinze kuvuga muri entertainment n'iki. Yavuze ngo rega mwana ngo je ngo sinarinzi yuko ngo ari kosa ngo narinzi ngo ko ndamutobereye ipini ngo nawe ngo shaza ngo nanje ngo kamubereye ino muhama ngo tukishurana ivyo uri umuntu uri normal ufise ubwenge wowe ivyo wumva arivyo uvuga let's tombe niho nashiye mvuga ati bwa bundi umuntu twogiranira n'ikibazo sha nanje ndahantu Imana no kumva nyene ko nagiraniye ikibazo n'umuntu afise akantu tutameze neza muri yo kabisa. Bakuzi mutano wa TV umeze gute ndi promoter umurango mutano wa Twitter kizinya moto forms of killer gisego kavinwari kirumara mu muzika wa kabiri gatani ndwindi kumwe nande no munsi kuri televiziyo zacu cyangwa kuri ku mutano wa iwacu cyangwa iwanyu turi kumwe na Gusto Melanin Boy ndibaza muramuzi muzi ndirimbo nyinshi ziwe ndetse ndazineze ko takina kimwe ciwe mutazi na cyane cyane kubakunze komo kuri kirana maiji. Yeah, bro. It's been a long time, my G. Yeah, a long time ago. Yeah, it's a fresh, mezeneza. Bashimimana n'abantu bake. Kabisa. Okay. Gusto rawe cyane bro. Merci. Yeah, hasi makaye ju wambare yanga. Ibintu bisanzwe tunabirenza ariko ndashimimana ko bimeze kose mezeneza. Yeah, matwasubira ngo makana gift ka Big Fizzo. Yeah, this a gift from Big Fizzo, mwana mwiza ari hose. Yeah, respect. Yakubesinze yakubadida. Let's clear. Tari my G. Ukiwa artist, artist uza kuwegwa. Uza kubusa fresh, uza kuba ugisa usito bombing tu hata. Ora nyinyi wote mse. Ni sawa na neza kiri mafaranga menshi. Ayo gutera kacho kata kwa mamilioni nga. Cyato kunayo gusigire okala yawe irabura. Ariko agutwara ibyo ufise my G bombo kishima ibundi. Twaguti. Nandi mbanagiye mbanakuronje. Chuda kosa mbona abahindi gusa ushaka kutibisha abahindi ariko ushaka kubishuye yari esega kwiba biratandukanye hari umuntu yibisha ubwenge escroquerie dufate nk'ikintu par exemple nk'umudandaje ashaka kukwiba ikintu par exemple yari ku kigugu nka kuri nk'akarongo n'ibijana acha kubwira ati kubera yakwihweje tione bono nikumwambia pasa 50,000 atazileta urumva no ngaho abakwivye ariko abakwibishije ubwenge bwiwe ariko no muri ya business iyo ariko ndashima na fresh nuko mubona nta mutwe meneka wewe gusimara kuri Mwenyezi Mungu kabisa. Gusto Melanin Boy ari bibazo nateguye ndashaka kubariza abakunzi b'umuziki na cyane cyane uwe mu bantu badakunda kuboneka mu media niki kintu gituma Gusto ataboneka cyane kuri media muri bino bihe? Bon ico navuga coco kutaboneka kuri media surtout ku ma TV online kubera ko andi ma media murangenda ko niki kenshi nkunda mboneke iyo mfise ivyo mbwira abakunzi banje iyo mfise ivyo tuyaga iyo ndabafitiye bishasha nibaze ko ari ivyo babiri beta gusumba. Ariko Gusto nabo kwenzi ngo yasoye umuziki ahubwo ngira ututura akandi kantu kari ngaho gusho ubuzima urabona buguma budutera amakofi urafatirwa utuntu n'utundi ariko abakunzi ndabafise ku mutima wanje abankurikirana ku ma TV online nibaza yuko abariko kanya keza ko gushobora kuyaga nabo sishobora kubaheba kubera ko aho tuguma twahuriye ni hehe ni kuri YouTube kabisa kuri YouTube ariko ku mutano gwa TV kuri televiziyo shasha ndetse mwe kudushirikira mukaza mugafata umwanya mukaza kudushikira. Gusto strategie yo gusohora indirimbo nyinshi ku mwanya muto donc
ukwezi utamwikwa gikorwa vyagenze n'ikihe kintu kiri behind kuri Gusto kimutera gukora ivyo bintu cyane mu gihe bari bije barundi arico gihugu cambere kimwe baririnzi batinya ubana mudaferi ni yakuze muri hore bana birakuje ikintu navuga numbers doesn't make you a great artist ngo uvuge ngo jengo fise ngo bro views no musi barazigura man views barazigura umuntu yoshora kubona ngo numbers mu nizo zerekana umu artist ngo nizo zerekana umuririmbyi ngo abantu bakurikirana cyane ivyo no musi bishatse bironka amazuzi amamiliyoni mu mwanya muto ariko je ikintu gituma nkora cyane hanyuma bino bintu ndabikunda n'ibintu nagiye nkunda so iyo rero ukora ikintu ukunda nibaza yuko ntibigutera ubunebwe bwo kuvuga ati iki kintu bene nagikora hama ikindi kintu ngihora gusomba umufana ubwa mbere wifana umufana wawe ubwawe before ko arundi umuntu ashaka kumbaza ati mbega igikorwa gishasha umuziki mushasha jewe nyene nije umutima wanje uvyibwira ngo ndikumbuye foko nihundi muziki foko ni hayindi playlist hama nkaja ku kivi nkakora hama imana ihezagira uri ku kivi bro uri ku kivi abiri ubwoba ngumva ubwoba bwiki ndabatamwe bro ibayanse ndabongera yindi yasome namwo mpaka arakarukize kumbwira ngo ati jewe ndada producer donc ndateka ari giye donc ndakora bitagenze neza bro ndafamu ndoneza ufite kuntu umeze uri umunyamuzika utegereza kumenya umupira w'amaguru kubera ko cyangwa umukinnyi wari wese buri gihe mu gatondo avyukira muri entraînement agakora ama entraînement ari gakina ama match agatsinda cyangwa agatsindwa cyangwa akanganya genre ni game muzindi rero mvuga ati jewe buri gihe akanya nzo wanyitera nk'ibishoboye umutima ugitera why not kabisa any do that nzibamena Augusto tukiranye ku ndirimbo nyinshi ukunze donc umaze kuturekurira kandi umwanya muto kandi na sesa yinjiza miracu wabitura YouTube kandi congratulations ngo ciza kubera ko muri bihugu general biharura kese ngaho iwacu uravye wavuye uyu musi naho ugeze hari cyo Gusto amaze guhomba ugejeje kuraba ari cyo amaze guhomba mu buzima cyane mu gisata cy'umuziki ndavye aho navuye no kuvuga disons 2 ans zanje ntango carrière solo nka Melanin Boy nibaza yuko mu buzima urabizi Landry hariho kuduga hariho kumanuka ariho niko bimeze ariko en general ngerageje kuraba ndashima Imana kuko muri iyo myaka ibiri nagenda ahura n'ibintu bitandukanye zaba indwara yaba ama accident yaba janegeze kugira igihe kimwe nivyo abantu gusa batamenye kubera ko kumbure si byose babikwiye ko tuza kuri social media ngo tuvuge je mu mwaka uheze narigeze kugira accident iri mortel hahandi mvuga ati ngabo nabimekinze private kubera ko none après tout Imana yankingiye yamfashije nkaco nabaye bro narahatswe ariko ndakweretse imodoka nari ndimo ico gihe nibuka yuko ariko nararyohewe amenta kubera ko nari ngiye gukora evenement Ingozi nangiye kugura show Ingozi kuri Belvedere tugeze mu Kayanza n'abagenzi twari kumwe imodoka twari turimo vraiment iragira gatebe biratembagara ikikimbabura bro urantawe turi ndani mugabo tuvayo je mvayo vraiment meze neza ntakomeretse ndibuka yuko muri uwo mwanya narahuye n'ibintu bidasanzwe kubera kurumva accident urashobora kubona umengo urakomeye uratambuka umeze neza kumva ugasanga wageze mu agent interne après umwanya muto ugasanga wegeye hajya ugasanga uraguye umuntu yakuravye ntagikomere na kimwe yari ufise ariko nibuka yuko nashitse Ingozi nko mu madezor shara like ku bantu b'Ingozi n'abantu ama-evenement yabo ababwije bro urumva murashobora gukora evenement 23h ugasanga nta muntu n'umwe araza ugasanga nta muntu n'umwe araza bazona barakorotse rero baranje ico gihe byaramfashije kuba evenement itangura itevye kuko urumva yuko après y'ivyo nagenda hura navyo mu nzira nanje byantwaye umwanya kuko nagiye gushika Ingozi ntevye cyane maze gushika sanga abantu barandindiriye hahandi nanje numvugo
bona bashitse kuri stage ndaririmba mbona abantu bakubise haruzura abantu babuze no kuntu binjira sara nyina amatike arambye ati jya amatike yose yaheze kandi nkabareka bose binjire na sho ntiba mane ndaryoherwa ndavye ukuntu abantu banyitavye n'iki ndagira ikigumbagumba ndaraba abantu ukuntu baryohewe ndavuga ati nkaba ntibari bazi amasaha abiri ari avanye niko biba ntibari bazi ko nayo gushobora kurengera mutangure nahuye n'ibintu bidasanzwe ariko aho nashaka guharuka ni hehe muri iyo myaka ibiri nuko haciye haziramo agastori n'iki muri iyo myaka ibiri ngenda ahura n'ibintu bitandukanye byaba vyiza byaba bibi ariko vyose ndabishima kubera ko ndacyahema ndacyahagaze meze neza musego muri iyo myaka ibiri nyene muri carrière yawe bamwe mu bantu mwakorana wagiye uratakaza hari bamwe wagiye urabura mu buzima eske gusura urumbo kuri Gusto urumbo rutegereza kuhaba kuko nkuko nakubwiye uyu muziki dukora ni entreprise mu zindi ni ni marketplace mu zindi rero muri iyo myaka ibiri harabona nungutse harabona honze urumva byose n'ibintu bigenda birabifatanye genre bigenda biri parallel urumva ariko ico noshima Imana nuko antuka aho ngeze uno munsi ndashima Imana ndashima Imana mu muziki warantunze muri iyo myaka ibiri n'ubukimpunga no muri kurangaburira naragenda ronka abantu benshi bansapotinga uko nagenda ronka abansi niko nagenda ronka n'abakunzi kandi bigakunda Gusto benshi mbere nishije uzire ku mwanya mwiza narabibonye no ku kinyamakuru yaga ico buzokorana muri iyi minsi narabonye aka parti gatoya bariko barakuvugamo ariko si unagomba kugaruka cyane benshi barakunze kuvuga ko indirimbo zawe zigumariza zimenyera melody ari yindi nyene kuri nka Gusto ico kintu kivuga ku iki eske uravyumva mbega byumva ufise gahunda yo guhindura mbega nivyo je ibyo byose bivana n'imbono y'umuntu umuntu abona ibintu kuko yumva ivyo babivuga je nkurikirwa kuri YouTube yanje nkurikirwa n'abantu barenga 230 birenga muri abo bantu bashobora kuba bavuga ivyo bintu barashobora kuba ari n'abantu batarenga nk'abantu 10 muga kubera ko bafise influence y'abantu babakurikirana bagira iki ivyo bintu bikagira impact bigatuma abantu bavyumviriza bakibaza ati reka turaba ivyo bintu ko ari ivyo canke upa jewe ico navuga coco style wa mbere nkora kuva ntangura carrière solo gushika no munsi nkora style ya afrobeat niho ndi fort cyane hariho melody hariho na style genre style ya afrobeat hama rero ku kijanye n'ibintu bijanye n'ama melody izo ma melody navyo ico nobwira abakunzi banje je Gusto Melanin Boy bamenye kuva umuziki wa mbere gushika no munsi ntibazigera bareka kumumenya kubera ko hari ikintu dutegereza gutandukanya n'abantu par exemple bashaka kumva umuntu aririmbye kavuga shawe aririmbye mugabo aririmbye nka naka kubera iki uwo muntu arafise signature yiwe arafise atwara ibintu vyiwe arafise amabudini yiwe arafise amahimye arafise ukuntu aririmba ama melody yiwe ku buryo n'umwana muto yaririmbye uvuga ati boye wowe aririmbye nka naka jewe muri ico gihe ibintu by'ama melody ntaco bintwaye kubera ko uno muziki ni ikintu cagutse cyane wowe ukunda ibi uzoguma ngaha ukunda biriya ugende hariya kubera twese ntitwakunda ibintu bimwe twakunda biriya twicana nyine meze commentaire bizi gushamuza naco ziba zikubwiye commentaire naco zimbwira uravyumva naco zimbwira jewe izo commentaire naco zimbwira kubera ko ku ruhande rw'iwanje ku bijanye no kwinjiza umuziki nguma ninjije ku bijanye n'ubuzima bwanje bwa misi yose nguma nabayeho kandi ukumva harabaza bakangira ati imiziki yawe peut-être ifise ama melody amwe hari n'abandi baza bakamfelicita bambwira ati turakunda ibikorwa vyawe ukora kandi ni nabo benshi gusumba uravyumva rero icyo nashaka kuvuga ni giki icyo nashaka kuvuga nuko umuntu wese nakore ikintu ubwiwe kinezereza umutima wawe apana uko ukora ikintu kugira ngo nezereze abantu banze ukora ikintu kinezereza umutima wawe and then ugipartage n'abandi mu gihe jewe nkucumva yuko ibyo nkora bihimbara umutima wanje ndi satisfied so why not ntubandanya ndabikora umuziki wa Melanin Boy wagira atera imbere nivyo
ariko nje gituma ndumagara cyane ku muziki kugira abantu benshi bashobora kukunywa bakumvirize hamwe n'inyota y'urukundo bagukunda cyane n'inyota donc y'urukundo ukumva ijwi ryawe n'inzira biri mu mutwe ibaherana. Gusto mu muziki wawe hari iterambere ridasanzwe ariko hari iterambere ridasanzwe ariko namba zagabanutse ku rwego rwa YouTube wibaza ko byavuye kuki? Icyo navuga icyo ruvuga cyo iyo gitangura ibintu iyo gitangura ibintu no kuvuga ari abantu bavuga ati reka twirukire kuraba ivyo bintu uwo muntu yagize bavyumva ugasanga indirimbo wakoze imwe zibiri zitatu zine ugasanga ni indirimbo abantu baranazikunze CTV cyane mugabe ofira mesure uko kuntu umuntu agenda arasohora imiziki niki ugasanga umuntu kuragenda umumenyera kavuga uyu yaramaze kumumenyera yaramaze kuba artiste wanje niki ugasanga ejo cyo nk'ejo kuba hurumbira cyane ibikorwa vyiwe ntibikiri kwa kundi uranawe ugasanga at the end of the day je ku ruhande rwanje ngerageje kuraba aho ngeze uno munsi nahantu hameze neza cyane kubera ko ngerageje kuraba imiziki yanje ni imiziki kunzwe imiziki kundwa n'abantu bose abato abakuru abakiri bato bose ngabo ngerageje kuvuga ikintu kijanye na numbers it doesn't make you a great artist ndakusubiye bituma byerekana yuko uri umuririmbyi watari but numbers should represent umuririmbyi akaba watari ibyo onye ni ibintu bifakingira mu artist wenyene wana urabo je washaka ndakubwiza ukuri je reka ndaguhe akantu gatoya je mu mwaka uheze n'uno munsi ubu nyene woshaka ukaraba ngaha umwaka uheze nebaza ko ari wanakoze cyane kubera ko nihora nkitangura career solo nategeza kuvuga ati niyoza kuba ku mushinge hama niwubaka induzi nkome mu nyuma karabyo nije nayo muririmbyi wa mbere akarabwa cyane urubuga rwa YouTube akurikiranwa cyane even today niba ngenda ndashaka kubikwereka ngaho wonye je sinja mu baririmbyi bane ngaha mu Burundi barabwa cyane n'abafana babo mugabo d'après ya social media y'izindi mbuga hari abandi artist ubona kavuga ati ubu wonye vraiment views zi warakubita bafite ama views menshi na menshi bizabo no muri 10 batarimo no muri 15 batarimo rero shaka kubwira n'igiki numbers ziragugwa uno munsi bro ndabishasa no munsi je nora uzishaka urabe arabantu navugira nga ngaho iyo duhuye bamwe ndabacokoza bera tutradzinanye hagati y'abantu muzuri akoze umuti uragira umusare mugenzi wawe gatwara umuhindi kandi nta mutima mubi urimwe turabiganira bigahera ni kuvuga ati bana ni strategy mose abafise ukuntu adandaza ibikorwa vyiwe aho umuntu avuga ati jene bambona numbers zingana uko jene aja gusaba collab hanze bavuga ati hano umuntu ahabwa n'abantu benshi mugabo kenshi rero abantu bikamuhurire kuri stage bro urabakoma bakiruka sasa bari abantu bafise amamiliyoni y'amaviews rero je cyo navuga nuko naho nogira umwe babiri batatu ariko b'umutima abo bonyene baramaze je niboshaka kugira ngo carrière yanje ibandanye ya avanciter imbere tumakora twite we nta kibazo ufise mbona n'abantu murashobora kugufata we nta kibazo wifisiye byose bisaha donc kabisa Gusto twarakubonye mu bukwe bwa DJ Fernando turifuza kumenya story behind waronse ubutubire byagenze gute mu gihe hareze igihe kitari gito tutabona muri kumwe benshi bavuga mfite na beef bikiri ingorane nyinshi ariko tukona umukorera surprise dasanzwe uza kubugeni byiwe nifuza kumenya jewe ikintu cya mbere je novuga nta ama beef just simbona kubera ko nitwankana je waramaze kubwira ko twankana rero birazwi byo mwashize no kumbuga wagiye mu ndirimbo muri korambo je sinjayo mwagiye muri gushora abaririmbyi bonone ba beef so the first mara bonone amakolabo abandi zari mu viwa je ikintu cya mbere novuga nuko après tout bino bintu dukora tubikorera abantu bro imiziki dukora tuyikorera abantu before ko yumvira ubwawe wowe nyene donc personnellement enso mugabe cyo navuga cyo nuko je imiziki ndayikunda kandi nta mutima mubi ndayishiramo when it comes yo kuba noririmbira abantu cyo gituma when it comes yo kuba noririmbira abantu nta siniyumvira 2014 mvuge ngo ibintu ngo kuko ni ibintu nkunda ndarutse ku kibazo warumba jije
kujya no mu je twabanye mu bintu bitari bike tumaze gushikana kuri byinshi nubwo ubuzima bufise ko bwoyanti ibintu ejo canke hirya ejo n'abantu usanga bavukana ushaka gusanga ejo canke hirya ejo ari ibintu badahuriza ko umwe wese agafata inzira ziwe life goes on banawe ariko umuvyeyi atumye ko inama akavuga ati ndabakeneye nk'umuryango babandi bose baraza ntawe uvuga ngo je ngo sinza nk'iki niki rero aho nshaka kugaruka ni hehe yaragize urubanza nubwo ntashaka kubihagarara ko cyane ariko ukiyota jamoni story nyota wari nyenyeri umufana arifuza kukunywa ufite Jean yaragize urubanza hamarantumira kuko uko biri kose jewe ntabwo jewe ndumuvumvyi cyane umukungu niwe bantu bambere bitumira mu mamanza bakabatumiye kuko iyo wanitumiye mu rubanza naho baguhonyora ko cyo bakagusuka ko ivyo bagusuka ko nta kintu na kimwe uvuga kubera urumva wawitumiye so je mugenzi yarantumiye arambwira ati bro je mfise urubanza umunsi n'uyu yakwitelefona wenyene wenyene ijwi giwe fresh none kumengo ni ibintu byatari bro ni ibintu bisanzwe bari n'ibyo mwatweretse byo mwatweretse twe amapica mwatweretse ari bisanzwe kandi abantu barakura umuntu ashaka rero kubera iki bro ndayitunze ndayitunze guys exclusive interview in exclusive news guys please in exclusive news Melanin Boy afise nimero ya DJ Fernando DJ Fernando yahamagaye kuri apel Melanin Boy amubwira ati ndagukeneye mu rubanza rwanje gusa icambere no kubwira coco nuko mengo nyene ni twebwirizo mwatweretse ni ntamayo bayuriye cyane mwatweretse natwe kibongo udasanzwe mwana bro nagwanko twankana kuko jewe anashima shaka ndakubwiza ukuri ujya no mugenzi twacanye mu bintu byinshi kugira ibintu tudahurije ko ntibisigura ko duca tuba abansi hamwe no vuga ngo sinomara rwawe canke nanje mu marugwanje oya hari ibyo tudahurije ko ivyo reka bigume hariya muga après ivyo bintu byose ari ubundi buzima bro this life is too short uranawe hari ibintu urabuka avuga ati ibi bintu peut-être ni imyaka canke mentalite yo kumuntu bari karayumvira ibintu canke iki ugasanga cyo cyane hirya ejo dutambuza ona tourner la page no musturi mu bindi bintu uranawe rero aho nashaka kugira n'igiki je ku ruhande rw'uwanje nta kibazo nari mfise umuntu amaze gutumira akakubwira ati genda afise urubanza kumushira n'uyu bro erega umarira urubanza rwa mugenzi wawe nawe jaka ukumarira nagira murabizi yampawe rero like je navuze ati isoke nzoza hama urumunsi urubanza warageze harageze hama nanje ndashika mu rubanza nk'abandi bose kwa kurungiye na ondofo cyangwa ngo ondofo yagwamiye ati kaka jewe ukuntu meze twari tuzi ko watumiwe muto twari tuzi ko uyongeza ubushapu ugitumye ko content jewe muri ibintu kuva ndabikora wazijara ama content ntamwe kugeza nkora je sinzi kwigirisha iyi muziki ndayikora mugabo content yanje no muziki mbanashize kuri YouTube kabisa ivyo kurondera uruvugo ivyo kurondera kuba thème de discussion muri binabiriya ngo yagize ikiro je byose ibintu byo wanje kandi umbabarire siko ndikora blaming abandi babikora umuntu wese abafise kuri ibintu mugabo jewe bref ntagiye ku majambo menshi urubanza rwari ruryoshe twararutashe byari bimeze neza life goes on kabisa performance twabonye idasanzwe ku ndirimbo za Love muzika umwe mu mugwi wahoze ukomeye mu gihugu cy'u Burundi n'ubu ugitunze YouTube yayo ikiri kora indirimbo z'ama EP ku rwa YouTube mwaririmbiye indirimbo mwaririmbiye hamwe muri Love muzika uri kuri stage uri kubona DJ Fernando umwe yambaye ikoti umwe yambaye ishati nziza cyane umvise gute nibiye wakumbuye iki kuri DJ Fernando cyangwa mu mateka ya Love muzika je cyo navuga cyo muri uwo mwanya wari umunezero w'ugo rubanza ariko akaruvuga ati umugenzi novuga yuko hateye intambwe yashinze ugwiwe hama like cyo nakubwira cyo je tesi pibana shima ko je ntavyo nabi nateguye wenyene niwe yasabye abantu bamwegereye ati nsabira naka aze ngaha
turirimba na karirimbo karimbo ka kera so utwo twakoze ubundi jana umutima mubi man ibintu bisanzwe like naravuze ati okay antwa nabaje kubimbwira ntibari basunda vyemera disons biyumvira ama mentalite nkayo yuwa kunaya yaba akantaza kwe naya yaba badukurikirana gusa muje naya yaba dukurikirana ariko man ico nakubwira cyo ibintu dukora ibintu bihera ni ibintu vy'akanya gatoya kuba easy ukagerageza ku making ubuzima nk'ubw'abandi bose babaye mu bintu bisanzwe urumva cyarama magaye ndashika like ndamufasha ariko ico nakubwira cyo nyene haba ari ibintu biryoshe uhuye n'umuntu mwakoranye ibintu byinshi kuko suite ivoje no mwijambo naravuze ati je namuheruka kera ndamye ati namuheruka kera like ariko n'ibintu byoshe kubona no munsi uri hejuru ushoye kubonana ari mu bihe vyiza ariko arashinga urugo rwiwe rero nibaza yuko ivyonye tutabirandiriye ko cyane it was a good thing je kuri jewe nta kibazo na kimwe mfise yeah life goes on iyo abana barankana ariko umuvyeyi abamagaye bakitaba ndetse bose barahahurira umuvyeyi ni love muzika YouTube bo yabaye imvugo ngereranyo ariko hajya abantu kenshi iyo uri umuntu rari ikintu gibahuza gusumba ikibatandukanya bro kubera ko reka ndaguha nk'akarorero hari amavema aba gake mu buzima bw'umuntu iyo umuntu ageze mariage uri umuntu normal peut-être ni kumburi barimwe mu buzima niho kujya usangira cyangwa karaganira kuri twebwe abakatolika hari amavema ku muntu ari sacré aba rimwe mu buzima uranaho umuntu yagutumiye kuri mariage yiwe ntugende kumvukana ka canke ziri hariya we umutima aba yaguhaye urwo rukundo akavuga ati reka umuntu ndamutumire nifuza ko bigaragara mu rubanza rwanje hama uravye umutima yagutumiranye ukaraba ko atari hypocrisie ukabona yuko ivyo bintu yabikoranye n'urukundo peu importe naho bari ivyo mudahurizako bro ni vyiza kuhashika nico shaka yego ariko twe dushaka kuja muri ahuzwa na corona muhuzwa n'indirimbo zo kwirimbira igihugu za fambo de la paix cyangwa muri kuri mariage cyangwa ku cyangwa twifuza yuko kusubira kubona pako bitu bikari ariko gusto n'uwo usubira kuboneka amakuru abokana kamuhuriramwe ntawe azori mumvinga ntawe uzo kwaguja gushutinga je ikintu cyambere no kubwira ivyo wonye ubibikira umwanya kuko nimba ivyo byarabaye ico gihe hariho impamvu kanaka iyo mpamvu yarahise apana iyo mpamvu ishobora kuba ihari cyangwa itagihari let me tell you something nawe mu gihe iyo mpamvu hari gihe umuntu akakurondera na respect wawe icubahiro ukwiye mukayaga mukashiraho ama close kuko icyo nakubwira cyo boje ibyabaye nka bijya byo gutekera down indirimbo cyangwa n'ibiki cyo byababaje cyane wanashima gusumba ubundi muntu wese uranawe parce que jewe icyo nakubwira cyo n'ibintu n'uno munsi bitigeze bindyohera banawe kubera ko ivyo bintu byari kurinda kuba hari gutegereza kuba hari ama close twayazi twavuga tuti okay nimba ibintu bitagenze uko reka bigende uko mugabo uravyutse mu gatondo waravuye muri studio warakoze imiziki ukaza wumva ngo ndingujwi ryawe ngo bari kuyemo okay tranquille ivyo urabiretse ukazibona mukeye mu gatondo ivyo ntibihereye aho kazona bikaye mu gatondo ngo nakarimo zinda guvunaka ivyo naco nobivuga ko ngo nakarimo sinza gushutinga naco ndabizi ko ndavuga ivyo ndi mutemo n'amaso yanje no gutwi kwanje ukazibona ivyo bintu uravyihosheje ndiri mu mara ikoze kazona wewe barakuyemwo urabaye tranquille ripoye ntibihereraho bakaca bagarukana izindi version ahubwo bakaca bagarukana ibintu byo gucafuza genre what that mean ivyo bisigura iki umutima mubi inzigo ugwango ishari abantu bagiriranira bavyumva nama mvuga ati imiziki dukora twebwe ngaha nuko itarimwe n'ama budget arenze yaba ari nkabijya vya etazi usanga arimo amamereri abantu borasana ku murango kwicanye kure uravyumva none munsi rero dutambuka hari abantu agendanye nakakugirira inzigo y'inzikira nejo canke hirya yejo ugasanga iyo influence afise ayigirisha iki kigwanisha akavuga ati je mwako munkurikirana kandi munkunda nakana mwasi wanje yes nta muntu pushinga kuza kugukunda cyangwa kumvurize cyangwa ngo umwishireko mugabo
urukundo umuziki warukwiye kuba urukundo, umuziki warukwiye kuba amahoro, umuziki warukwiye kuba ikintu gihuza abantu nkuko vyamye biba kuva na kera. Abandi ba artiste baririmba kugira ngo abantu bakoranire hamwe babe hamwe n'indi ntambara zihari zihagarare batuze. Mugabo no munsi bakaririmbira za iti bason mugabo no munsi umuntu arakreya ugwanko akarukreya n'izo mbuga ziwe akama ku social media akama ku Augusto ku martiste ariko biremewe gukomana. Ivyo umunsi je nakubwira afise uko akora ibintu jewe narabahaye favor je nka Melanin Boy baze bagende bavuga ivyo bashaka ku izina ryanje. Mugabo hari umurongo ntarengwa, hari umurongo ntarengwa. Hariho je namani hoje abantu benshi araza akavuga amajambo, mugabo hari umurongo ntarengwa. Nabo bandi bose bagenda baravuga amajambo bose narabahaye agasopo turi kumwe, nababereye umwana mwiza hajya kuba nasanze bro no kuba umwana mwiza cyane burya si vyiza. Let me tell you something. Kanda ubwire ikintu je ntari bwavugire kuri micro. Okay, dutemu. Ariko kumutani go TV. Ariko ndakubwira ikintu. Igihe jewe abantu borera amapina. Alvin. Nuko vyabaye ibintu jewe nashatse korosha. Mugabo ugerageje kwibaza no kwiyumvira. Est-ce que umuntu ari normal aza amategeko? Umuntu araje ku rugo rwawe n'ivyuma, araje afashe imodoka arayitobagura, nukuvuga ubundi yaraguteye wewe arakubura. Hama mbega ko ari Imana yakinze iyo bishika je tukaja duhurira ku modoka ariko aragira ivyo bintu vyari guca bigenda gute? Ndaca fata bijya unaje gutoza amapine muca mugwana muca mucumitara muca mwica. Merci. Hama Imana ntakikorera ubusa kuko nanje ndi umuntu bro, je ndi umuntu nta kandi ndafise ishavu. Sinzi uko nari gureagisa. Urumva Imana yarakinze ivyo birahera. Mu bantu amapere na rose bijya bintu bikiba, hari abambwira ati bro gira uku, hari abambwira bro gira uku, hari abambwira bro gira ibi gira biriya. Kandi jewe nari mfise possibility nyinshi nansi urubanza ngara. Iyo mvuga ati ndi wa muntu w'umutima mubi, mvuga ati umuntu yangiriye ikintu nanje bumwe bavuga ngo iginyo kurindi ijisho kurindi, ivyari koroha bro. Uranawe ivyari koroha shakenda kubwiza ukuri. Mugabo narabimekinze easy, ndagerageza kwitahuza ibintu bidatahuritse kuko notip dumuye abantu bariko baramusabira ikigongo turi kumwe bamwe abagafrere n'ibiki narinze kuvuga muri entertainment n'iki. Yavuze ngo rega mwana ngo je ngo sinarinzi yuko ngo ari kosa ngo narinzi ngo ko ndamutobereye ipine ngo nawe ngo shaza ngo nanje ngo kamubereye no muhama ngo tukishurana. Ivyo uri umuntu uri normal ufise ubwenge wowe ivyo wumva ariko uvuga let's tombe niho nashiye mvuga ati bwa bundi umuntu twogiranira n'ikibazo sha nanje ndahantu Imana no kumva nyene ko nagiraniye ikibazo n'umuntu afise akantu katameze neza muri we kuko ivyo ntushobora kubivuga uri mu buciye bwenge manu uri normal. Uravyumva? Ariko ushobora kuba yarerewe muri base kandi base ni ingwara idakira, ingwara igoye gukira. Ushobora kuba bavuga ati ariko je nawe igituma avuze yuko buri muntu wese afise strategy ziwe kana abafise ingena akora. Ariko nshaka kugaruka ni hehe hari intashima bro, intashima zamaho. Je ico kigonga yaragitanze kumbure cyari kumushikana n'andi hantu tugahora turi like agahora akaja mu bibazo kubera jewe canke iki. Mugabo ivyo ndavuga ati ivyo reka ndavyihutsa. Mugabo even après yaragiye arakora emission yitwa Savye Imbabazi yagize iki. Mugabo even after yabandanya anexelera, yabandanije avuga amajambo yo kunyarsela yo kunyentimida n'ibiki n'ibiki. Uravyumva? Ariko ivyo bintu jewe nta reaction nigeze ndabigirako kandi mu byo twari twavuganye
ndamuha ikigonga ndamwemera ko byose biheze hari ibyo wanyene yandise aravuga ati jewe ibi nibi bizosura kuvuga izina y'uyu ndazi ico kintu baherako uravyumva mugabo je sinashatse kubivyura ngo mvuge ati kuko bro kidahura n'imisozi man hama cyakenda kubwiza ukuri je ikintu coba caranatumye mvuga ati ivyo bireka ndavyihoza je narumvise je umuvyeyi wiwe ababaye cyane avuga ati mwana nje biko biragushikira n'ibiki umuvyeyi we yarazi ivyo umwana yakoze yavuga ati ahantu hari n'ahantu hatoroshe arashobora kwisanga hatari kwisanga mugana nahagaze ahantu ndiyumvira ndavuga sha umuntu nawe bari kigaba ashobora gutanga ubugari muhira umuvyeyi agafungura abatoya biwe bagafungura none niyahura n'ikibazo abo bandi bantu bari nyuma yiwe ntibazoba bahura nabo mu kibazo hama rero tugira amasegonda abiri gusa bro akadetwiza carrière y'ubuzima bwawe bwose Imana yaramfashije ndafata umwanya wo kuvyumvira ivyo bintu jenyene kuko nije jenyene nefise ububasha bwo gufata decision nshaka iryo decision yo kumubara ndanayifashe hari abantu benshi bankirefonye bro we nuko neza n'umutwe ahubwo je canke hirya je rero wowe n'umutwe bazowushira hasi basha kuba ari umuntu nk'uyu tuguma wigira umuprofeti ikigamuka ujya wagize ikibazo ejo canke ejo abantu kuntu bameze ba umuntu nyene go simple bose bacha bashaka kuguhonyorako nico no gushaka kuvuga coco nuko vyaciye bizana story ya ndende tugukumbuye rega story ya ndende mugabo y'umuntu ico nasanze coco bo y'umuntu icishije bugufi nta kibazo ntacyo bitwaye wowe urashobora kwigira umuntu wa danger ukabona ko umenga urarenze uri kugenda uvuga n'abundi muntu wereva hehe mugabo ibintu dukora tubikorera ngaha ku isi kandi ejo cyangwa hirya y'ejo umuntu umenya aho muhurira man umuntu umenya aho muhurira rero icyo nakubwira coco ibintu byose tubayemo muri buno buzima ni ibintu ducaho turengana mugabo icyo nakubwira nanje ndi umuntu haraho nkosha hariho ivyo nkora kumbure ntibinezereza abandi kumbure ntuba myiza imbere y'abantu bose mugabo icyo navuga coco buno buzima no kumenya ukuntu tubaho yego kabisa reka dushibire kwanza gusa kubona ariko atwugurukira ndetse n'amajambo y'akoresha no kwari inyigisho zidasanzwe mu kwigisha ugwaruka na cyane cyane tudoba jeune tujana n'ibishobisho cyangwa imyaka bikadutuma tumva ko twokora ibintu bitari byo twisunze ibihagararo n'ivyo turi motive mu artiste urumva ko umwe yavuze yuko ngo je narinzi ko ngiye kumukora ibintu wacaza akanyishura urumva ko hari amakosa aba mwitwaje ivyo muri oke amategeko y'igihugu nayo amategeko y'igihugu arigenga amategeko y'igihugu afata mwene gihugu wese umukuru w'igihugu gushika ku munyagihugu wanyuma bose amategeko arabashikiye rero amategeko bayaguhanishije ubisanga ahandi hantu ubisanze ahandi hantu umuvyeyi hari yanazoba kironse akantu wowe urutanga n'ibindi byinshi kabisa ndi kubona Melanin Boy muramuzi Melanin ndashaka kumenya aka kanya umuziki wawe ubuntu uhagaze gute umuziki w'Uburundi muri rusangi urabiye no ku wawe kandi baracana vuga coco umuziki w'Uburundi muri rusangi uri uteye neza uri kwigomwe giyiza kuko gerageje kuraba aho twari turi ejo so turi no munsi imiziki ni myinshi industry yaragutse urabona yuko ariko haraza n'amahiganwa aya nariya ubona yuko batagitanga amashurwe ubona yuko umuririmbyi yakoze naho muri ayo mahiganwa mbere natagiye sinzi ko yasuzugura cyane yabuze umwanya ntavyonze oya je sinayasuzuguye kandi sino kuvuga ngo ihiganwa rije ntibisigura ngo twese cyo turijamwo oya ibintu byose urabanza ukavyihweza ukaraba iyo bije ariko icyo novuga coco no musi n'ibintu bisa neza urabona yuko umuririmbyi arakora akarabiriya urashawe umuduga akaronka ejo cyangwa yegeje tuzoronka n'ibindi bintu bisumba ku muri town ngo tuyete amacini murahura pampa tibaba bana testa shukuriwe urabona yuko
n'umuntu we ari yashoboye gutsinda ihiganwa ry'uwo muduga n'iki nongera nihanganisha n'abandi bari kumwe muri iryo higanwa kuko nabo bari bakoze cyane ariko cyo navuga cyo n'imvura iguye ntigwa hose kandi abantu ntibaronkera rimwe ejo n'uriya ikibazo cya mbere umuntu agira ni kugira ubumuga bwo kwiyumvira ko azoba ari uwa mbere ibihe byose waruse no munsi umenye je ko ari uwundi n'amaperiode kuko arigeze kuza ibihe bya melanin bya Dofos Lovers baziye icyo gihe badone imodoka mere kwitwara ibintu bya ni avec icyo gihe imodoka ari kwitwara ibintu by'icyanyuma icyo navuga coco uri umuririmbyi ushobora gusa no kuguma kuri tere Fariaz ni warinze akantu ngo wasijari wasubiri paka siku ntaiona toka manake nkihema kama uri umufana wanje ndi usijali mpaka siku ya mwisho watanipeleka kwenye icyo navuga rero kandi urabona yuko ngerageje kuvuga ku ruhande rwose rwaba ku baririmbyi rwaba ku bavuza imiziki muri rusange urabona yuko dufise intambwe nziza no musura sohokera ahantu kumva imiziki y'abarundi 99% niri kiravuzwa ibintu kera twaza ngaha ku mamikro twidoga twavuga ati ibintu support niki ubu turakora ugasanga n'abari hanze y'igihugu batanguye guhindukiriza amaso kubera ko abarundi ubwabo baratanguye gukunda ivy'iwabo so nico navuga coco umuziki umeze neza abaririmbyi dufise ni beza kandi urabona yuko baguma ku kivi bose bafise ico no kuvuga inyota ya competition ariko ngira ko mvuga il faut ko tugira competition iri positive kubera ko hari abaririmbyi mushaka kuba mwicarana yumvise bavugije indirimbo imwe zibiri za runaka akaca ashavura wewe kwera ikije utari kuramvuza ngo kweko utari kuragira iki uvuze ubu yakurishe tugire urukundo ntabwo bivuze ko twese tutegereza kuba abagenzi cyangwa ngo twese ngo duhurire ku bintu bimwe ariko when it comes y'umuziki twese dusenyere ku mugozi umwe naho tuzoshika urakoze cyane cyo kibazo mbaye kubaje kubera ko tuze turarabira hamwe mbega bimwe twidogera mu myaka ibiri bya biganiro nakora mu myaka ibiri cyangwa umwaka umuheze uyu munsi nivyo ndiko ndakora mbega uyu munsi kibazo mbagije umu artist inyishaka mani yahe nimba bidogera abafana b'umuziki cyangwa aba DJs ko batavuza imiziki yabo uyu munsi barinjira bavuga kwiki ariko urumva ko imvugo y'uno munsi itamuganye n'imvugo y'umwaka weze uyu munsi naye yatubwiye twe duhagaze neza umuziki wacu uhagaze neza n'utsa amakomisiyo n'abatwara imiduga uyu munsi tubaje mu kabari ukumva umuziki tuko tunapigwa uyu munsi ibindi bihugu batwumvira jealous kubera ko twavuze yuko dukunda abarundi basigaye bakunda ivyabo uyu munsi ibintu bihagaze fresh hama uno munsi abaririmbyi benshi baratunze imiduga benshi ama generation no munsi agenda baratunze imiduga barabayeho neza bafite ubuzima bwiza ibitari ko byari bimeze avant benshi babaronka amastar abastar bakaronka amazina ari ugasanga mu mufuko David umuvye namuhamagaye amenetse umutwe ntaronka nakantu murungikira nibukije muri Lil Blog by Famous ibyo ni ibintu byatambutse gutonazi neza kantu no Blog by Famous ese wabiri na wari just for the photo Rija I'm Blog by Famous Rija kabisa maji tujya kuri Watif ni indirimbo shasha ya Melanin Boy kwa YouTube ikibazo cya mbere cy'amaziko gihuye na commentaire ya mbere nabonye ku rubuga rwa Facebook ya Melanin Boy ruvuga ruti kubera iki Melanin Boy atagiye gukora na collab n'abaririmbyi tuzi ko bagezweho canke bavunye ariko akaja kutuzanira uwo bita problem azige kinini cyane atagaragara bigoba cy'umuziki ikintu cya mbere no nimbiye commentaire hari sinashoboye kwishura ariko nishure ikintu cya mbere amakolabo dukora amakolabo ari ubwoko bubiri ari kolabo ukora kubera ari business gukora kolabo n'umuntu kubera ko hari ubushuti mufitaniye kubera ko hari impano runaka afise wabonye bakunda triple blame mu ndirimbo zose amaze gukora ni indirimbo vuma ubona yuko mutipa fire arakubita nawe ukumva yuko uryohewe hama ikirikora jewe trip n'umugenzi urantahura umugenzi tumaze ku wa mugenzi telefone ambwira boy
je ndamenetse umutwe umeze gute nawe akambwira ati je nanje muzuku tukaramukanya apa yo kuba bagenzi tubazanya n'ubundi buzima urantaho rero musumwa like twari tuyicariye ahantu iki turavuga tuti bro ubona gute twigire muri studio kuririmba Trippy n'umuntu ibintu by'imiziki si byasanzwe arimo n'umuntu mwicaye yiyumvire kuja muri studio ahanye n'abagiye turi kumwe na mbra bro reka tugende dukora umuziki ndirimbo turayikora je numva vraiment indirimbo irangiye cyane City Voix nashima yari projet yiyo shaka ndakubwiza yari projet yiyo yaho blessing hamaje ndashira mu ijwi ndarecordinga ndagira iki indirimbo ndambira kaka iyi ndirimbo ndashaka ko abafana banje bayimenya ndashaka ko iyi ndirimbo iza ku rubuga rwanje abafana banje bayimenya hari hose hari hose respect nawe yaragukomeye respect urumva Trippy my G my boss big boss tajiri utajiri gusa ku mubiri no ku mutima muri mutajiri mu mutwe braza temegere baba hajya utaka itankoma nawe nkutaka kurusi agafirgira mu kirundi nakubuze natwe tuba dufise akantu bakimwema kagira mbega ni nahinduka ubuzima bwawe tugoze uri kumera aho urankose ariko Trippy akutima English bro icyo navuga cyo nariyumviye ndavuga ati ndirimbo twese ni like kuko nanje icongereza ndagishoboye kandi ariko kiririmba ariko nariyumvira ndavuga ati turi ngaha mu Burundi mwakora indirimbo twayikora icongereza 10 over 10 hari abataza gutahura ibyo kuko even today hari abampamagara bambwira bro dusigurira ibya voice mbega nkuri gang isigura iki iki nkagerageza kubasigurira indirimbo kugira ngo bayitahure rero nashatse kugira 50-50 kugira ngo umuziki urabizi yuko ego sevre umuziki nta rurimi ufise mugabo biraryoshe umuntu aririmba ikintu nawe ariko aratahurika abaratahura ariko arumva iyo kija bantahura rero ico navuga cyo Trippy n'umuririmbyi mwiza hari abantu badakora imiziki batayirimo cyane ariko basumba bro ababibamwe buri gihe babibamwe misi yose rero ico nakubwira cyo Trippy afite ubundi buzima arimwe ya Mercedes Benz n'ubuzima bwiwe je yagenesha Benz ya bazari kose ko ariko sameze neza kuko jewe naramubajije namwe boy urimba umuziki mwiza kandi cyane kandi ino muziki yawe kuri marketplace iragugwa cyane why utokora imuziki cyane igira iki bora yishuye ati je umunsi ino muziki zoba yinjiza amamiliyaridi nzoshanza gukora mugabo nikora bakampa nyene iki urumva umuntu wese abafise urugero ariko urumva abafise urugero ariko avuga ati jewe aya mahera nayo gucumbisha kumwe uravyumva ariko bakaca bavuga abarundi bavuga ati yatacu ufise ntacyo wanka yatachufise nacho wanga yatachufise rero kwanga gute yatachufise ahubwo rero mera kugira urugo uravyumva rero cyo navuga cyo nubwo hari abantu benshi nabo bifuza kuba boshika abandi bantu bari hari abandi bantu bavuga ati je bijya bintu ego ni vyiza ndabikunda ndabikora kubera kose kuririmba n'ibintu naho yoje aho bikugumamo kuko naho tuba turiko turayaga jaho randungikira ama projet bari karakora iyo yibereye ku muzi niki nkumva yuko umuziki utembera muri we mu maraso uravyumva adashobora kuwureka naho yoje he bishobora kumuvangurira n'igitutu ciwe urumva ariko rero navuga coco Trippy no mu twakoranye muri klima nziza ni naco gituma nkiyumviriye cyane kuvuga ngo mukora atarongo ari amazina sadakora cyane iki oya je umuziki ndawukora first kwera ko ndawukunda ni nkuko uzawumva je mu gatondo ndavyutse ngiye muri studio n'umuntu atarigera aja muri studio ma collab ya ndasi collab hano uri musani ndamaze kubona kuri stage uri kuraririmba hera tuwana ya karagaciye tuwandaye ego muri watif ariho amajamo menshi akomeye cyane washoye kuririmba ariko abo tuba bashoye kugira kumva neza ivyo mwashitse kuririmba aha ni ndirimbo hagaze kuki kubera ko ngereje kumva verse yawe urumva neza kukubwira umukunzi wawe yuko ati naba ntagifise amafaranga niba ntagifise bimubona mfise iskuzogumana nanje zogumana iskiri mama English ya Trippy ufite ndirimbo en général
ni indirimbo y'urukundo, indirimbo y'abantu bakundana basanzwe bari mu rukundo, ariko baba ariko tuba turageza kuvuga ku kintu kijanye n'ikintu handi uba muri kumwe n'umuntu mukundana, ariko ukavuga ati nubwo no munsi aramata, nubwo no munsi bimeze neza, mbega ejo vyohinduka woguma unkunda. Trippy ni ibintu vyiwe niwe yavuze ati what if I was a hooligan. Hooligan bisigura est-ce que si j'étais quelqu'un qui est voyou, genre hooligan gisigura umuntu w'umuvoyou, umuntu wo mwibarabara, kubera ubuzima burashobora kwanka ugasanga wa muntu yagukunze umeze neza, ejo canke hirya ejo biranse wisanze mwibarabara, mbega uzoguma muri impande yanje, mbega uzomfata ukuboko ufashe gusubira kuduga, mbega yabandi umuntu w'umwata, yabandi umuntu abantu bose bavuga, abantu bose bavuga ko ari player boy, est-ce que umuhunda tu vois. Rero en général ni indirimbo yo guhanura, ni indirimbo yo kubaza abakunzi ko bazugumana natwe muri circonstances zose mu buzima bwose ko tuzoguma turi kumwe. Niba nabagoye uduha kapera ya Watif. What if I was a hooligan? Tell me you wouldn't mind. Oh, what if I was a ganja man? I was a cheetah man. Tell me what if I was the one them a karba? I was the one them a chit-chat about. I was the one the fikaru boy in a man. Then tell them say you know me lava. Me keep on praying to Jaja. Them a say this, them a sing that. We keep loving each other, da da da. You know me lava. We keep on praying to Jaja. They must say this, they must say that. We keep on loving each other, da da. Would you still love me from the money? Would you still love me if I say that I'm not? Would you still love me if I'm the money? Would you still love me if I say that I'm not? Oh na na na, gira nimba wewe zaguma. Nibumva amakosa yanje yagutuma usezera ukibagira. Oh na na na, nobody knows, mbega hamwe jo vyenduka, ubuzima bwanje bukana tuzoguma dufatanye mu ndagege, nkomeza kurwana n'umutima wanje ukamanuza baby, ejo nasanze ariye umutima wanje ushakirana, just love me if I'm the criminal. Kabisa ibara bro ngoma kale, lakini sasa Trippy Bomb guys iri kuri YouTube ya Melanin Boy, ugenda ufite subscribe kuri kwa Melanin Boy cyane ugenda reviewing donc wirabe indirimbo shire kuna commentaire uvuga ati jembe igana na radio kwa randi promoter ababirigeza ndazo kuyipinga ngaho muri link maze amaso kuyibona kugira mwinjiremo bidoroheye cyane muje gushikira Melanin Boy, indirimbo iryoshe cyane, indirimbo irimo amajambo arenze, ariko kandi nakwibutsa yuko uyu ni Melanin Boy OG, no autotune mind you, no autotune kwero ngumva sauti yake bara gujugume ni voix de tête bari tenwa gujugume mukuvuga ati nakubali maji akajambo kamwe ku bakunzi bawe bakunzi umuziki muri rusangi hama duze dusozere dusiginzira amavuta bo akajambo kamwe no ushobora kubwira abakunzi banje nubwo kamwe gashobora kuvyara tubiri. Nashaka ndababwire ko ndabakunda cyane, hama ndabashimire cyane kuva ntangura umunsi wa mbere banyeretse urukundo gushika uno munsi. Hama ico navuga coco hari indi ndirimbo nakoze yitwa Kora Sonza Senga ko hasi kuvuga ya dukore twisonzeshe dusenge, kubera ko nta muntu amenya uko bukeye uko bwije. Uno munsi ikintu tangishije ukuryo kubafu niko bimenye umuntu niba mugirire neza ntuzoje kubiyaga ahandi hari hose, kuko iyo neza ntakizo bimaze murantahura. Hama mukora neza mwirenganire, kubera ko buno buzima ni buto cyane. Ivyo ufise uno munsi navyo ufise utangariza abantu ngo je ngo nashitse kuri ibi muhera ngo nduyungo ufise ibinyibi abandi bantu batashitseho, ahubwo gusa no kumenya ukuntu witwara muri ivyo bintu, ukamenya aho utambukira naho udatambukira, kuko abantu en plus abantu si beza urantahura, ugakora ibintu bivuye ku mutima wawe kagika kumbana neza n'abantu man, hama ubuzima burandanye. So nk'umukunzi wanje nk'umufana wanje, join me over and over,
subscribe kuri YouTube channel yanje ni Melanin Gusto yininde Umutananirwa TV. So join us guys, tugume twaryohewe twese turi mu gusoza ya special kuri jewe aka gift kuri jewe twateramanye isaha yose cyangwa iminota 40 kuri jewe ugira uvuga don't force love ugira uvuga icyo don't force love akapera my G naramuye todo bas iyo ni gift yanje formula ni afraje gya nekereze nditone ndakumvirize tu zobukotse niyo ni gift yanje seregawe waraje umunezero icyera oya bro simamvu je simamvu mzeje yabari ifite ibibazo byinshi meti kobere byinshi ku mutima ifite ni gift yanje bro wowe ikintu maze kubona iyo ndirimbo ifoko tuzayisha kuvugira ngaho imbere ya kamera ndashaka uze twicara handi hambwira impamvu ndirimbo wamuyisaba buri gihe ndabikubwiye no nga live je nifite ingorane nyinshi wavuze yuko ari mu boss yabuze de muje yanje biracuritse urumva ariko ni story yanje OG bro cyane wewe nawe wagukubise kampap bro bana ngaho ibicumi baneye yere ari rubavu bro Jemu kwera cyo ibaze abantu baje gukinisha umutima kandi hariho nyine nyinshi zo gukina ariho football basket ari volleyball ari kutera ariko umukobwa azagukinisha umutima bayeko nawe utera bayeko nawe ifoko nawe bayeko nawe utera ifoko umenya nawe ukuntu batwara bisaba buhoro kuvomera subizi none naye nzo kumviza cyane amabuye naye ndabona cyane naramubonye ndamuji nyuma mu rukundo rw'igihabaye sinamenya ko ninjiye aho mwari musohokere inunda mare narabari wese numva atujya yacu nimenyera byarafise uwakunda kandi n'amatwa dusumira bigeze kure nanje ninde afise ibihinda nanje ujuka yurikinda niko nurira indege ninana jukurusha ibijumbu y'amagutwara dededeja ya ndakwakwanya ndabasheta nandi ibihindi bitagenda kubavyeyi nditoneja aja ndamusimbana nurutse agato kagati mugiye ndatsinzerurayi buca muja n'iburayi ahatazongera kumubona Don't force love 1+1 in the love is gone. Don't force love urakundu kukun akorera don't force love Thank you so much my G. Thank you wakoze cyane bro. Thank you so much ndibaza ko ino video igiye kugira kuri akakuri agapande unyaka agaceko nyaka ndibaza mugasanga kure kabisa ndabakunda cyane ndandri promora umuganga umutane batutse kiti ni amozo of killer gisere ko kavina wadi kimara umuzika ko bigatanindwi Miss Big Fish meya umuji band camera if bali mwadufasha kugira amasana amacha bashikira ameze neza embassy lato ameze neza cyane gose jewe ndabakunda cyane naho nari ndakwivuga ndaze ko mwamunzi tu God bless my people.